ko bagiye amajambo y'amwe ariko arambwira niyo bariyo ko mbona umenga umunezero wo mu rugo ndiko ndawujana ndiko ndawaka mwenewo ana yanje ndabigenze gute koko ndamusiga umugabo wanje mungu yupo ariko mbona ari byo bibereye kumuha umunezero umwana wiwe kuko ndabizi nta rukundo yo bafitiye rusumba k'umugore yamubyariye. Mana yanje urugo nagusabye kumenga rugomba rumbamo kandi ndabibona. Oui. Chérie? Salut. Qu'est-ce qui va? Genda nkujije. Mugende ufungure. None usundi umugore witaho. Non, comment? John Nevi. Anakingiye neza. Rero genda ufungure umugore wawe. Genda mufungure. Nanakimwe. John Day. Ikibazo ni cyayi n'umusindacumva. Mutumva utumva gute kandi mu kumafunguro. Come on. Icyo kibazo ufise. Ibize gito. Umara gusaba ikintu kimwe. Ndazi yuko nawe imanye witwaye. Ibyo ni ibintu byagushikiye. Urafyibagiye. Reba batwaririza ibijumbu. Abandi bagatwariza amakara. Abandi bagatwaririza ibinono. Ariko batwarije inyama. Kandi inyama z'ibitigo. So yihitiramo. Nibaza yuko ibyo nabigusigurira cyane. Yego yeda. Wewe watwaririza inyama? Abandi batwaririza ivu, abandi bagatwaririza ibinono, abandi bagatwaririza amakara, gawo watwaririza inyama. Arasoza inguriro. Ndakwatse. Kwacu umuha inyama iryoshe. Ndakwatse. Wirya sorori yari ku meza, wazungurutse ubona wo mu igitigo. Utamuhaye ibinure, ngo muhe umushishito. Ibyo byose inyama. Nta sheri, ahubwo maze usobanure impamvu wamuhaye igitigo. Warize gutanga keya ku buryo utanga keya imbere yanje, imbere y'umwana. Ukifata ukaja mu isoro ugakura y'inyama, ugashaka isahani y'undi muntu imbere yanje. Washatse kunyereka. Wasigura ico washatse kunyereka. Kumbura nije ntafite amaso ariko hajya wanyeretse. Shitwa n'ibimoro.
nta buhoro buhoro umvuye n'inda n'anakarabye subira mu funguye icyo wakoze wanyereza rero sinshobora kwemera ko unsuzugurira imbere y'urya mugore jewe ntibishobora kwemera basi nakugenza ikintu nakumarira gutegura n'ikintu njye nafise ni petit frère hagarikira abanyeri iyo uvuze ibyo ubu unyononye mu mutwe hino ni kuri ya petit frère wowe ari mu nzu yacu kubwiriye nakubwiye kuva na kera mwirukane atangurane ziraba muri runo rugo waravyanse rero ubu je ngomba mpagarare nk'umugore wo muri runo rugo narusinyiye genda umwirukane n'umunsi ntandarira mu nzu calm down my baby nakubwiye ngo ntandarira mu nzu genda umusohore kandi ndahejeje chérie nta sheri erega nakomeje nta sheri udahisemo gukora ibyo ndiko ndakubwiye ndagutangaha nibwire n'umwana wanje amusubire ugore yadesi yawe umuntu iyo yoroshe mwebwe muca mugomba kugora Kisheri basinyishura basi numve basijya inyuma basimbwira icyo wabaye mugabo wanje Kisheri wabaye Kisheri marira mugabo wanje ndabona hari icyo ushaka kumbwira Sheri mbwira ndaguteze yombi naje muri rugo ufise ikibazo wari urwaye ariko ndabona ubu wamaze gukira wamaze kumera neza n'ikindi kibazo wari ufise ndabona caramaze gukemuka ico nashaka kukubwira ndabona je ko noshobora kubana n'undi mugore ngaha muri inzu yawe ni ikintu kidashobora gukunda inzu imwe ntishobora kugira abagore babiri Sheri ndagukunda kandi cyane ariko Jeff simbanye itari iwawe nanje kugusaba nk'igisabo nyemerera ndakubise mbe mu rugo ari umunezero urawufise ikibondo wari ushaka ndabona wamaze kukironka
ndagusaba unyemerere uje mve muri uru rugo. none hari icyo ubuze? Yego. Igiki? Amahoro. Sheri, nta mahoro ashobora kuronka turi abagore babiri mu nzu yawe, kuko ibintu by'abagore sinzi ko bubizi ariko je ndabizi. Ntidushobora gusangira umugabo hama utubeho atakintu kiba gihari cyotuma umwe agenda. Nivyo turashobora kuba tutakugira nabi wewe, ariko je nawe hagati yacu tukagirana nabi. Nta mpamvu je kuguma ngaha ndakubuza amahoro wewe, kandi mbona inzira yo kugenda ariyo nyorohera. Mungu yuko gusa nzogukumbura. Ya, nkuko bivuze kuzankumbura, nanjye nzoguhoza ku mutima wanje. Sheri, wambereye umugore mwiza, umbera wa mugore ntigeze mbona mu bagore bose. Nakubesha, naciye mu bihe bigoye cyane, ariko wagerageje kumba hafi muri bya bihe biguye. Twaraduze imisozi, duhura n'imifunda, ariko warahabaye. Washobora kunsiga dumwe. Ariko nshaka ndagusaba ikintu kimwe, nawe ushaka kujya kure yanjye uzumenye yuko atamunsi n'umuziga ndakwiringira. Ashile, nta mugore n'umwe no kugereranya nawe, I swear. Ibyo ndabikubwiye. Nyine kushimye kunsiga ndungu, nta kibazo. Urambwiye impamvu zawe zose, ndagerageje kuzitahura, ariko bazi uzonyemera twongere duhure kandi. Ashley, I love you. I love you. I love you so much. Ndabyumva ibyo uri kurambwira. Okay, ndagutahuye. Ashley,
siniko n'ibyo bintu byo kurambwira umutwe ntibiko birajewe na gatoya. How ushobora gukora ibintu nk'ibi? Please try to make me understand. Gerageza n'umwanya mutoya utume numva ibintu byo kurambwira. Basi turengere ibyo bintu byose wumva uri kurapopera uza kumbwira bincanga mu mutwe. Wowe wibuka ko cyo ndi mwene wanyu? Of course. Wowe uzi agaciro cyangwa ingufu z'amaraso cyarico. Umuvukano wowe ukiki. Sahihi. Ndagusabye. Gerageza uburyo bwose. Unyumvishe ko ibintu bitigeze biba. Ngira ko atari byo nagusabye. Sahihi. Kubikora amahugeze kugira ngo iwe yari insabye abigusaba gute? Bino bintu nta na gato ushobora kubyumva, sinshobora no kubyakira. Ndakubwira ikintu Mungu yuko ushobora kuba utabizi icyaha cyo kwitwa umupapa cyangwa kwitwa umubyeyi w'umuntu runaka. Rabo benshi kuri ino si barakorora amata kubwo gukingira inyungu zabo. Bamwe ngo niko babandanya amashuri, abandi bagakorora amata kugira ngo babandanye baboneka nk'inkumi. But not true. Uko inda nk'ubucitwa inkumi ubu ni namenya kwigendera. Wumve neza, jewe ndatewe iteka ndanaryoherewe kwitwa papa w'umwana yimirije kuza. Papa bizoza kuko n'umwana agombatse, ariko ukacutubwira ubupumbafu amajambo atagira epfo na ruguru ngo mama wanje ngo yaraje ngaragusura ngo camyuka. Nivyo ashiraye nta burenganzira na butonya ndamufise ko muri mu rugo, nta na butonya ivyo namubona nk'inzu yo mwishwa. Kubera iki? Yari umugore w'uwawe ariko yari afise inda yiwanje. Ariko nubwo byagenze uko nari ndi proud, nari numva nezererewe no kumubona kuko hari icyo yafise mu nda yiwe kandi yari amaraso yiwanje. Nawe ukatuzana ubwo pumbafu uri kurambwira basi wo kuva wibuka ibyiza nagukoreye brother, ukibuka uburyo nakugwaje, ukibuka uburyo nakugaburira. Sahi uko mwanyitayeho. Of course, yes. Icyo wakoze byose ndakubonesha amaso yanjye abiri. Uri ku munsi ugomba kunkura kuri etaje. Ndacabyibuka ndakubonesha amaso yanjye abiri. Igihe wankubita amakofi urabona imira bikaza. Sahiri navyo nyine narabibona. Amata yanjye Banza ndabihindura. Undi wewe wanwa amata ngo binakumaririke. Fata! Ndakugomora! Fata! Bakubwiye wewe fata uku umizeko. Wewe ndandamirumira. yo cyabyibuka. Mbwira ngo umwe ngo nanjye mire. Cyabyibuka Sahiri. Icyo kibi wagikubiye he? Sahiri nage nari mfise inyota Sahiri. Ariko wagumye mu wenyine. Kandi rero basigiye. Ariko ndakurahiye Sahiri kibi gikurimo sici wawe. Ningaruka mbe y'urugo rubiba abavyeyi bacu. Sahiri gerageza basuhinduke ndakwingize please. Induka basina kamna gatoyi. Baso dutwenga Sahiri. Twamenye abatwezi Sahiri.
Oui, ben. Wafunguye? Wapi sijafungua. Shaka. Utafunguye? Ngiye dusangire. Iminsi ni myinshi cyane tudasangira. Mbona dusangira? Sinakubwiye ko tutazosubira gusangira mu gihe Ashley azoba akiri muri runo rugo. Humura rero. Ashley guhera isaha yamaze kuva muri runo rugo. Who is crochet? Ntabwo sikori? Se, urabikomeje? Ya. Ni byavese. Ikintu nakumenyesha ari guhera isaha baby. Umva yuko umwe. Umva yuko atamuntu umusangira ikiyiko. Umva yuko atamuntu n'umwe umusangira isahani. Umva yuko ubuntu n'urugo. Ashley guhera isaha yamaze kubenda. Uri cranberries. It's true. Ja. Jennifer nishimye. Ibyishimo byawe biheze wanjye. Umubabaro wawe n'uru wanjye. Wow. Reba twariza ibijumba. Abandi bagatwariza amakara. Abandi bagatwariza ibinono. Ariko batwarije inyama. Kandi inyama z'ibitigo. Shit. Uhagaze. Abaye. Turi mu cyaro. Kwanza. Shit. Turashaka ibitigo. Igitigo? Ndashaka igitigo. Ko igitigo? Igitigo ucenze ko kijya abantu bafise imbaye? Uribonye? Shit, natsimbanye ngaho. Ndashaka igitigo. No. Shit. Ariko ntacyo. Nzabikugurira. Ndabizi ni wo munsi wa mbere byaba bisabye ngakorana umuryango. Ndabizi yuko ariko rya mbere no bantu bahoze gufata ijambo imbere y'abandi bose, yaba ababyeyi bacu n'ababyeyi bakuru bacu. Imana ni nyembabazi. Iha umuntu atakiyo na kimwe irinze kuraba. Ntiraba imyaka, ubutore, butoni. Yiregagiza ibyaha byose dukora kuri ino si, ariko ikabana yitugirira neza. Ivyo nanjye nivyo vyanshikiye. Mukuru wanje jo ubwo namwandikiye ndamubwira ko nkeneye ko twicara tuyage. Ndabizi vyaragutangaje cyane. Wanambaje ko ntanda kugira yuko bidakunze ko nshobora gutaha. Jewe naronse akazi. Kandi akazi naronse byabaye ngombwa ko nimuka. Ngaha mu Kanyosha. Nje kuba mu Cibitoke. Ariko ndagushimiye cyane ku minsi yose n'amazi wawe. Ndagushimiye cyane ku buryo wafashije. Mvanye n'umugore, nashwanye n'umugore, hose naguma mpungiri wawe. Nivyo
byarashyitse nditwara nabi imbere yawe, byarashyitse ngaragaza imyifato mbi yo kwihorera, nirengagiza neza yuko ihoriho n'umuryango. Mukuru wanje amaguru, nta bundi buryo na bumwe nari mfise bwo gukora kirya gihe uretse gukora ikibi kugira ngo ndabe yuko nshobora kuronka amahoro mu mutima wanje, ariko nasanze narihenze. Buriya kuri ino si byiza gukosora ikosa uko zirindi, sinavyiza kwihorera umuntu kugira ngo urebe ko ushobora kuronka amahoro, kuko uburyo urwango ruzohoraho ibihe byose. Nciye bugufire nka mutoyi wawe, ndakwinginze umwe, sinari nkwiye kugufata kurya urwaye, sinari nkwiye kuguturubika nk'uko nabikoze, ariko nta bundi buryo nabona nobikoramo kugira ngo ndonke amahoro. Ndakwinginze umbabarire n'imbere y'abavyeyi, mumbabarire, binakunze kandi mumpe n'umugisha iyo ngiye kurondera ubuzima bize bigende neza. Mwana wanje Saidi, ndakumva muvyeyi. imbere y'Imana n'imbere y'umuryango ndagukengurukiye cyane, kuko ubuzima waciyemo, imihungabano yabaye hagati ya wewe na mwene wanyu ntiyari yoroshe. Mugabo ntibyavuye kuri wewe canke ntibyavuye kuri we, amakosa manini nayo yavuye kuri twebwe bavyeyi, kuko burya iyo umuryango utandukanye nk'uko n'imiswi ica isanzara, twebwe bavyeyi iyo tutavana ntitwasubira kubitaho, izi ngaruka mbi ntizari kubashikira. Ari naco gituma wewe uturuse ukagira umutima wo kugira ngo usubize hamwe na mwene wanyu, ndabigukengurukiye ko cane, ndabigusabiye ko n'umuhezagiro ku Mana, kugira ngo natwebwe naho dushaje tugire uwo mutima wo kugaruka tubigane, naho ari twe twari kubaha akarorero. Ariko kuva ubu turi hamwe na mwebwe mugasaja hamwe, bizofasha yuko umuryango usubira kwiyubaka. Mutanzi icyo mwishinja amakosa hamwe ntabwo ari amakosa yabo, uwo ni umudayimoni wabateye. Ariko ikindyoheye cyane nuko umwe wacu Sahiri yitoye we kubwiwe, akatubwira ijambo iryoheye amatwi n'imitima. Numva namushimira cyane, yamaze kumugabo, kuko ibintu bishikira bake cyane kumva yuko umuntu akosheje amakaza gusaba imbabazi. Imbabazi rero umuntu zisabye zikuye ku mutima, umwe wacu Sahiri arazihaye. Kubwanjye sinongera cyane, numva mfise ibyishimo bidasanzwe kandi bivuye ku mutima. Nongera mvuga ati ndaguhariye, nanjye bivuye ku mutima, kandi nanishimye cyane kumva yuko igihe nawe dushobora guhuza. Tumaze imyaka myinshi tubana, ariko sinazi ko twohuza. Sahiri, reka ngire ko ndagusaba n'imbabazi. Bijya byose nakoze bishaka kumwicisha, ntabwo yari jewe, wari umushiha wo kuba umwana. Sahiri, nari mfise umushiha, ntabwo yari jewe kabisa. Hama nongera ngira kumbwira n'abavyeyi yuko nimba byarashitse bagatandukana, kugira tubone akarorero keza. Mutama ntigeze yubakana n'undi mudame, mama ntigeze yubakana n'undi mu papa. Akunda akarorero keza kerekana neza neza yuko gusubirana bikunda. Ibyishimo byacu no kumva ko ndungitse umwana yamurungitse kwa bibi ahasanga sokuru. Sinumva yuko sokuru ngo ari mu kuziba bibi
ari mu kameza. Ivyo navyo ari ivyishimo vyacu. Ku bwanje rero nakwifuza yuko kuri uyu mwanya nyene aho umuntu ukundira mukatwemera mukatubera akarorero mugasubirana nk'abavyeyi bacu byo gushimisha cyane. Ku bwanje nta ngorane, hinge gusa mbaze umuvyeyi wawe nawe agire ico abivuga. Umupfasoni wanje, ivyo abana bacu badusavye we nawe ubivuga kwiki? cyo ndabyumvamo ahubwo ni Imana ikura umuntu agahinda. Twaragize agahinda k'ibibondo byacu guhera kuri Mungu yuko kuri Sahiri ibiriko biraba byose ni ukuri ko Imana ishika dutera iteka bagahagarara umwe agakira uwundi bakabishira imbere yacu. Yesu nawe kubishima. Erega jewe naho byabaye kujya genda cyagukunda. Naje ndacagukunda mufasoni wacu. Kumbe n'abasaza barasubirana Neza cyane. Erega urukundo nyarukundo ntirupfa wama imyaka yose. bya bintu birakaze. Amanda. Yo. Hama. Zo kugurira imipupe. Okay, wow. Imana yarakwiyeretse? Ingene wanyiyeretse.